umugambi uherutse gutanguzwa na leta y'u Burundi wuko ikomine yose yo mu Burundi igira ibitaro vyayo, hamwe vyaramaze gutangura aho wa gatandatu igenekerezo rya 11 Nyakanga umwaka wa 2021 umukuru w'igihugu c'u Burundi yuguruye icese ibitaro vya mbere vy'ikomine Musigati vyubatswe n'ikigo Obuha kijejwe gutunganya ibisagara, uburaro n'inyubako. Ni mugihe ku mavuriro yababa 116 ayarenga 30 yatanguye kubakwa ahindurwa ibitaro. Kuri wa gatandatu urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura rwarakurikiye inyigisho z'ukuntu goshika kwiga muri za kaminuza z'i Burayi. Inyigisho zari zatunganijwe n'ishirahamwe United Scholars Center ifadikanije na Europe Business School ikorera mu bihugu vya Buraya mu nyubakwa za King's Conference Center. Ayo mashirahamwe uko ari abiri yahamagariye urwaruka kwitabira izindi nyigisho zisa nk'izo nyene zizoba ku munsi wa gatandatu uza igenekerezo ya 18 Nyakanga aho nyene kuri King's Conference Center. Kuri wa gatandatu nyene abakozi b'ubushikiranganji bwose bukorera mu igorofa bita finance barakoze ibikorwa vy'isuku muri iyo nyubakwa no hafi yaho. Mu ntara ya Kayanza komine ya Muruta imiryango 165 y'abatwa bo ku mutumba Mutana yararonkejwe imfashanyo igizwe n'ibifungurwa, amasabuni, imikate y'abana bitanzwe n'umuririmbyi akaba n'umunyamideli Uwimana Irene Batazira Iritina. Uwimana Irene akaba asanzwe ari imvukira ya komine Muruta. Yaciye agira ko hatera kamo ashikiriza ko gufasha hari igikorwa c'umuntu wese guteza imbere aho avuka. Ku munsi wa kabiri igenekerezo ya 14 Nyakanga umugwi w'igihugu ujejwe ivyo gutanga akazi uzokwishikira muri komine Bugabira na komine Vumbi zo mu ntara ya Kirundo ku munsi wa gatatu igenekerezo ya 15 Nyakanga bazokwishikira muri komine Mwumba na komine Nyamurenza zo mu ntara ya Kirundo hamwe no muri komine Muramvya mu ntara ya Muramvya. Akaba ari mu ntumbero kwishikira mu makomine yabonetsemwo imyidogo ku bakoze ikibazo co kurondera akazi mu bwigisha. Ni mu gihe abakoze ico kibazo ngo batashimishijwe n'amanota babonye. Rero bahamagariwe kwishikira ku migwa mikuru y'amakomine yabo kugira bibonanire n'abari muri uwo mugwi. Kuri wa gatanu igenekerezo rya 10 Nyakanga uyu mwaka turimwo w'2021 mu gisagara ca Bujumbura, umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yagiranye inama n'abakorera muri ico gisata c'ubutungane hamwe n'abanyagisagara, aho yahamagariye abashingwamanza gutunganiriza ababuranyi barenganijwe. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Jave Ndirakobuca mwikete yasohoye kuri uyu wa 8 Nyakanga umwaka wa 2021 yandikiye buramatari w'intara ya Kirundo. Yamumenyesheje ko Musitanteri wa komine Ntega Marin Hitimana yahagaritswe mu mabanga yarajejwe yo kurongora komine ya Ntega iri mu ntara ya Kirundo. Nk'uko biri muri iryo kete yagirizwa kugira inyifato itabereye indongozi. Mu gihe abadandaza bamwe bamwe b'ibinyobwa vy'ihinguriro rya Brarudi bamaze iminsi bacibwa amande kubwo kuduza igiciro gisanzwe kizwi cashinzwe na leta c'ivyo binyobwa, Musitanteri wa komine Mutaho mu ntara ya Gitega yabwiye abadandaza b'ivyo binyobwa ko badashobora kwemera ko abanyagihugu baguma bidoga kubera bo. Ikigo Higher Life gifashwe mu mugongo n'ishirahamwe Econet Burundi cari kimaze imisi 5 gitanga inyigisho kubigisha
hamwe n'abakorera muri ico gisata co kwigisha 32 kuri 44 bo kw'ishuri ry'akarorero ryo kumusinzira muri komine Gitega, inyigisho zo gukoresha nyabwonko, aho kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 10 Nyakanga abakurikiranye izo nyigisho bahawe impamyabushobozi inyuma yo gukora ikibazo. Kuri uyu wa 9 Nyakanga umwaka w'2021, sosiyete Imena Soma Usubire yarahaye intara ya Kayanza amaduzeni y'amakaye agera ku 2196 kugira azohabwe abanyeshure ba ntahonikora mu ntumbero yo gushigikira igisata c'indero mu ntara ya Kayanza. Buramatari w'intara ya Kayanza Remy Cishahayo kwakira iyo ngabire yarashimye iyo ntererano, aho yashikirije ko ayo makaye azogaburirwa amakomine 9 agize intara ya Kayanza, aho ikomine imwe izoronswa amaduzeni 248. Mu ntara ya Bubanza komine Rugazi mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatanu abantu 2 baracumiswe imbugita n'uwo bari birigwanywe mu bunywero ku mutumba Muzinda. Umwe yarapfuye uwundi arakomereka bikomeye. Ivyo vyose bikaba vyatanguye ku gushwana hagati y'abo bantu bose uko ari 3 bivugwa ko bari abayangayanga. Rero icatumye bashwana ntikiramenyekana. Nyuma abanyagihugu baciye bafata uwo yakoze icaha baramukubita, ariko abajejwe umutekano bahashitse baciye batabara basaba abanyagihugu kwirinda ingendo yo kwihanira. Basanze bari bamaze kumuvuna ukuguru. Mu ntara ya Rumonge komine Rumonge, bamwe mu bahuye n'imyuzurire y'ikiyaga Tanganyika ku mutumba Minago bavuga ko umukuru w'umutumba agaruka kubatangisha amafaranga ku mfashanyo bahabwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho imfungurwa PAME. Watangishwa 15,000 kuri buri muntu wese aronse imfashanyo. Rero kuri uyu wa gatanu bari bazindukiye ku biro vy'umutumba Minago ngo basubizwe utwabo, ariko nubu ntibarabona umukuru w'umutumba ari yabahaye isango. Urongoye zone Minago Eri Rusoya we yavuze ko abo banyagihugu babwirizwa gutunganirizwa. Tutandukire amakuru y'inkino. Umugwi w'abigeme bakina volleyball baserukiye igihugu c'u Burundi kuri uyu wa gatanu barashitse i Kigali, aho bagiye kwitabira Coupe d'Afrique de volleyball des dames yaraye itanguye kandi kazohera ku igenekerezo ya 20 Nyakanga uyu mwaka nyene turimwo. Tutandukire amakuru y'inkino. Umugwi wa Messager Ngozi warabitahanye inota rimwe inyuma yo kunganya n'umugwi wo mu gihugu ca Niger US Gendarmerie igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rwa mbere rwa CAF Champions League. Ni mu gihe urukino wo gusubiriza ruzobera mu gihugu ca Tanzania ku kibuga ca Manzi Stadium ku igenekerezo ya 17 Nyakanga uyu mwaka turimwo. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.